Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu vy'ubumwe bwa Afrika yakiriye Ambassadeur Mohamed El Amin Souef umuyobozi mwishikira w'ishirahamwe ry'ibihugu vy'ubumwe bwa Afrika yaraje rero azanye ubutumwa buvuye ku cicaro gikuru c'iryo shirahamwe yabonero n'akaryo ko gukeza nyenicubahiro kubwira n'ubukerebutsi no gukorana neza bimuranga muri iryo shirahamwe agira ko anamukeza ko yagize intererano ikomeye cyane kugarukana amahoro mu bihugu vya Afrika y'uburengero bakunze kwita Sahel mu gihe hari amatata akomeye avuga ko rero kuva nyenicubahiro agiyeyo hari ibihugu bitanguye kuja hamwe bikumvikana ku nzira z'amahoro vyofata yashimye kandi intambwe igihugu c'u Burundi kigezeko mu kugarukana amahoro mu bindi bihugu aho yashinze intahe ko ingabo z'u Burundi ari rurangiranwa kandi ari akarorero mu nteko ziri mu bihugu bindi kurondera amahoro yasavye rero nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi gushigikira cane abasanzwe bashigikira imigambi ya Afrika na cane mu bijanye n'amagara y'abantu mu gihe hari ikiza ca Ebola yasavye rero intererano idasanzwe kugira ngo abasanzwe bashigikira Afrika cane ca gisata kirabe vy'amagara y'abantu Afrika CDC ko yobatera kamo kugira ngo bashigikire cane bashobore gutora umuturama kuri ico kiza kiri mu bihugu bitandukanye.